bavukanye turongeye kubaramutsa kandi kuri ino ndwi tugiye kurabira hamwe ibisomwa bivuga ku kuntu Imana iburanya yagiriza igihugu cayo. Mu bwuzure bwa kera harimo ibisomwa byinshi aho tubona Imana iriko iraburanya igihugu cayo nkaho umwe ngo baba bari mu rubanza mu rukiko. Igisomwa twisunga tugisanga mu gitabo c'umuhanuzi Mishe ikigabane ca 6 umurongo wa mbere gushika ku murongo w'8, ariko kubera ko ari kirekire kandi harimo ibintu byinshi shaka kubabwira nashaka some bimwe bimwe. Ni igisomwa dusanzwe tuzi tunaririmba no ku munsi wa gatanu mweranda. Isome bimwe bimwe, ibisigaye navyo muraza kuvyisomera kugira ngo umwanya ntube munini. Handitswe ngo: ndabasavye mwumvirize ico Umukama avuga, nimwumvirize ibirego vy'Umukama arega igihugu ciwe. Nkako Umukama ariko araburanya igihugu ciwe kandi ariko aragiriza Isirayeli: gihugu canje, mbega nagukoreye iki canke nakuruhishije mu biki? Nunyishure. Jewe narakuduganye ndagukura mu gihugu ca Misiri, ndagucungura ndakuvana mu nzu y'ubuja. Narungitse imbere yawe Musa, Aroni na Miriyamu. Gihugu canje, gira wibuke ico Baraki umwami wa Mowabu yari yategekanije, nico Barahamu mwene Behori yamwishuye kuva Eshitimu gushika Giligali. Uheze umenye ubutungane bw'Umukama. N'ibindi n'ibindi murashobora kubisoma gushika ku karongo k'8 mu gitabo c'umuhanuzi Mishe 6:1 gushika ku 8. Ibisoma vyose rero dusanga mu bwuzure bwa kera bivuga aho Imana yagiriza igihugu cayo, biba vyerekana ubwa mbere ko Imana n'igihugu cayo bafatanijwe n'isezerano igihugu cayo gitegerezwa kubahiriza. Umuntu akujana mu rubanza kubera ko hari ikintu mwari mwarafunditse. Imana rero yishimikiza ino mvugo y'urubanza kubera ko hagati y'Imana n'igihugu cayo Isirayeli hari ubunywanyi, hari isezerano, hari ikiyago bayaze, hanyuma umwe muri abo babiri akakirenga. Muri kino gisomwa ni Isirayeli irenga ku masezerano, Imana nayo ikamujana mu rubanza. Naho Isirayeli iziko ari y'Imana, yaribagiye amasezerano, nico gituma Imana iyihamagaza mu rubanza ikayiburanya. Ni bande baca urwo rubanza? Ni bande babumviriza? Ni bande bababera ivyabona? Abumviriza kandi baca runo rubanza n'imisozi, isi n'ijuru. Muraza kubisoma muri kino gisomwa. Bo babona aho Imana yagirana amasezerano n'igihugu cayo, ni mu mvugo ngereranyo. Nico gituma Imana ivuga ati: mwa misozi mwe, wewe si n'ijuru, mwebwe biyaga, nimuze murucire urubanza, mutubere ivyabona, munyereke aho narenganije igihugu c'Imana. Ariko ico Imana ishaka si ukumaramaza igihugu cayo canke kugicira urubanza rwo gupfa. Ni urubanza ariko si urubanza rwo gupfa. Ntigomba guheba Isirayeli, ahubwo Imana ishaka kuyibutsa ko ivyo yakoze vyose muri kahise, bimwe nagukorera mu kahise, vyibuke hanyuma ugaruke twunge ubumwe, tubandanye isezerano twatanguye. Ico ni ca mbere. Ica kabiri, kwagiriza kiranga bino bisomwa. Mu kwagiriza, Imana ishaka gukabura umuntu ngo yibuke, yikubita agashi, abone ukuri kw'amakosa yakoze kandi ayemere. Umuntu yikubita agashi abone ukuri kw'amakosa yakoze kandi ayemere, kubera ko Imana isanzwe itabesha, irinzi kujana mu rubanza nka kuno kiragiriza Isirayeli. Uwo muntu abazi ko yamaze gutsindwa kubera ko Imana ivuga ukuri, ivyo ivuga kuba ari ukuri. Iba ikeneye rero ko umuntu abona uko kuri kw'ivyo Imana yakoze n'ayo makosa Isirayeli yaguyemo kugira ngo iyemere, Isirayeli yemeye amakosa yayo iheze igaruke. Umuntu rero atemeye amakosa ntashobora no kwigaya
kandi umuntu atigaye ntashobora gusubiza hamwe n'Imana n'abantu. Gusubiza hamwe n'Imana n'abantu ntibishoboka umuntu atemye ukuri kw'ivyo yakoze. Nico gituma kenshi bavukanyi, bavandimwe, kenshi mu buzima bwacu turenza ko duhereza inkuka, dutura igitambo canke duhereza ibisabisho kandi hari amakosa twakoze tuzi canke twanka kwemera imbere yo gutangura igisabisho cacu. Ibisabisho navyo bivuye ku mutima utiyunze n'Imana kandi utiyunze n'abantu, Imana ntibishima, Imana ntivyumviriza. Ivyo bisabisho ntibishikira Imana, ndabigaruka ko mu kanya. Ica gatatu nuko kenshi dukora ibintu tubizi, kubera ko ino Isirayeli amasezerano yasezeranye n'Imana yari yavuze ngo ivyo Imana ivuze byose tuzobirangura. Mwibuke ingene mu gitabo c'umuhanuzi Yozuwe igihugu c'Imana cishwe ngo ivyo Imana ivuze byose tuzobirangura. Rero dukora amakosa tuyazi. Nico gituma muravye muri bino bibazo uno muntu yibarisha Imana ngo none nokora iki kugira ngo ngaruke, none usavye gusenge vyinshi canke usavye guhereza inkuka, Imana imubwira ati ivyo sivyo, sindagusavye ivyo. Naho umuntu yibaza ko yokwicisha bugufi bimwe birenze canke ko yotanga ivyo afise vyose gushika naho atanga n'abana bayo, muraza kubisomwa. Kandi mu gihugu c'Imana carazira gutanga inkuka ku mwana, ku bantu, ariko umuntu akumva yuko yorenzaho agatanga kimwe citwa gifise agaciro kuri we. Imana imubwira ati ntibikwiye kubera ko ivyo ugomba guca ku ruhande ngo umpongerere kimere nk'igiturire, ntibikwiye, tudasubije hamwe nanje. Ica kane, Imana ubiravye niyo ihomba, kuko yaremye Isirayeli yongera iyikorera byose, yayikuye mu buja nk'uko yavyibukije hano, iyirungikira abantu bakomeye, Musa, Aroni, Miriyamu barayishigikira iriko irava mu gihugu c'ubuja. Bageze mu bugaragwa yunga nabo isezerano, ariko ayo masezerano nibo bayarenze. Nico gituma Imana niyihomba iyo umuntu atakurikije amasezerano bagiraniye. Nico gituma natwe gusubiza hamwe gushoboka gusa kudashoboka tutamenye ukuri. Mu kwibutsa kano kahise ati ibuka ivyo nagukoreye, ibuka ingene Baharamu n'abaki bose bari baje kukuvuma, ibuka ingene nabagukuye imbere. Ivyo vyabaye vyose rero biraba uvyemere ko ari ukuri, hanyuma jewe ntaho nakurenganije, ahubwo wewe niwe utaravye ivyiza vyose nagukoreye, hanyuma ngo uheze ubone yuko ari wari wandenganije mu kurenga amasezerano twasezeranye. Mu gusozera ica gatanu, nagomba ndababwira yuko dusomye muri kino gisomwa dusanga umuntu yibaza ngo Imana imusaba ibisabisho canke ngo Imana imusavye ubwa mbere ubutungane, ariko ubwo nabwo no kuraba neza ivyo ari ivyo Imana imusavye. Imana imusavye ubutungane, ntimusavye ibisabisho. Ubwo butungane nabwo Imana imusavye si ibisabisho nk'uko no muntu avyibaza, kuko havuga ngo reka senge vyinshi. Ibisabisho vyacu rero si ivyo kugura Imana. Ibisabisho vyacu si giturire duha Imana ngo iduhe imihezagiro. Ibisabisho kandi si ukwikurayo ngo twumve ko umutima utatwagiriza kubera ko duhejeje gusenga. Igisabisho kandi si icitwazo gituma dutekana ngo nahejeje gusenga byose birarangiye. Igisabisho kandi si kidandazwa tujana mu isoko ry'Imana ngo iduhe ingabirano, iduhe imihezagiro yayo, nk'uko umwengo ivyo Imana iduha bihuye n'ikiguzi tuyihaye mu gusenga. Imana irabona kandi irazi ibisabisho vyacu, kandi ibisabisho biherejwe gutyo ntibishikira Imana nk'uko nabivuze. Imana rero yemera kwigira muto, kwicara imbere y'urubanza, kandi ariyo ica urubanza. Yigira muto ikaba ariyo yemera kuza kuburana n'umuntu, kandi uwo muntu ariwe yamurenganije. Nibaza rero hano ko twohigira agaciro ko kurekuriranira no kwengengana, naho umuntu aba ariwe yankoreye ikintu kitameze neza. Twigira ku Mana kugira ngo ntiduhungire mu bisabisho, kugira ngo ntiduhungire mu bindi bintu vyose biduha amahoro mu mutima. Twibaza ko biduha amahoro mu mutima ariko bitatunze n'Imana. Kugira ngo ndabafashe kuzirikana kino gisomwa, ndabahaye gikorwa muje gusoma ku karongo ka 5
Mishe 6:5 murabe Balamu na Balaki muce muza kuraba amateka afatanya Balamu na Balaki na Isirayeli muzobimbwira mu ndwiza. Murakoze.